TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuri abakristo nabo bataraba Islamu canke abandi ataraba Islamu, amahoro y'Imana bane namwe. Uno musi ikiganiro cacu cyo kuri Dawa TV Burundi tugiye kuganira ku majambo amwe tubona akomeye cyane. Ayo nayo tukayabona ava mu bapastori batandukanye canke abari mu amashengero, aho bagenda bakoresha ibinyoma kugira ngo baronke uko bayovya abantu bamaze kuba abayisilamu ngo basubire mu bukristo. Aha nk'umuntu umwe ari mu kinyamakuru kimwe kiri kuri Facebook citwa ngo Lumière, haravuga ngo intahe ya Hassan Diane ngo yahoze muri Islamu, ngo vuga amabanga yo muri Islamu. Nagenda kubwira mwene data, Islamu nta mabanga igira. Nta mabanga agira muri Islamu. Keneye kumenya ivya Islamu uragenda kwishura ukiga guhera amashuri mato, amakuru n'ayisumbuye, eka no muri kaminuza mugahabwa impamya bushobozi mu Islamu. Rero uvuze ngo ari amabanga nyegejwe mu Islamu, aho ni yamvugo mukunda gukoresha mu mashengero bwabo benshi bumenyereye kugira ngo muzimize abantu. Uyu rero abantu yakavuga ngo hamagarira abantu ngo kwakira ngo Yesu Kristo, ngo kuko ngo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Ariko hano abakristo benshi mugabanye kuhihendera ko cyane, kuko uvuze ngo Yesu n'inzira no kuri n'ubugingo nahoja kuri data tamujanye. Sinzi ko abakristo Yesu mwamugize ikiraro cyo guhonyanga ko mukaja mu ijuru, canke mwamuze gukurikiza ca kindi yavuga muri Matayo 12:9 ati mwikoreze ingata yanje munyigire kuko ndumugwaneza yoroje mu mutima muzorongurukira bw'imitima yanyu. Nibaza Yesu kujana abantu mu ijuru nuko abantu bamukurikira bagakora nk'ivyo yakoze, bagasenga nkuko yasenze, maze bakigisha nk'ivyo yigishije. Ntabwo azoza gutore uri umusumu urumwicanye udasenga nkuko yasenze ngo kujanye mu ijuru. Ibi rero nivyo tujya kunyomoza ibi binyoma. Umuntu wese uzi gukunda Dawa TV ugira subscribe, share na comment kugira ngo abantu babandanye bironkera ukuri bagiye baranyegezwa mu kubwirwa ibinyoma n'abapastori canke abarongozi b'amashengero. Aha rero singiye kuvuga canke ngo nshoze ishengero canke ririya, ahubwo ngiye kwisunga ivyanditse ngiye kwisunga, ngiye gufatira ko ibinyoma abakristo ariko barakoresha kugira ngo bayovye abantu, bagahitana agafoto keza k'umukobwa wa Kisilamu bagashira kuri Facebook, bagatangura kuvuga babesha canke babenguye yabaye ngo yabaye umukristo, canke bagahitana umuntu atigeze cyane ku ishuri rya Qur'ani ngo uyu ngo yabaye ngo pastori, ngo yabaye ngo yahora ari sheikhe, ngo none ngo yaje ngo mu bukristo ngo yakiriye agakiza. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Je nama ndababwira ati muranyere kumwe n'impamya bushobozi yo ya Kisilamu yahoze ari shehe w'umuzigiti mutwereke ingene yabaye mu Kristo, kuko ndahamya neza yuko vyo bagora cyane canke bikabarusha. Nuwoza yo bari wabone ko yirondera agafaranga, kuko nta kintu na kimwe cyo kura umuntu mu bw'Islamu kimujanye mu bukristo. Rero mu gitabo kimwe cy'umumenyi w'abakristo, ni gitabo kivuga kiti umwe muri twebwe ni umugwanizi. Icyo gitabo cyanditswe n'umuhinga w'umukristo bita Dag Heward-Mills. Ubu niwe yanditse kino gitabo. Reka turabe ku rupapuro rwa mbere icyo atubwira, kuko abakristo bamwe batanguye kumenya ukuri no kubeshuza vya binyoma abakristo bagenda babesha abantu mu isi. Hari abakristo rero batanguye kubihinyura no kubona yuko ari amanyanga kandi biteye n'isoni. Aravuga ati abapasitori benshi bagendera mu nzira zimwe Luciferi ari we shetani yagendeyemwo, hanyuma bakarangiriza mu buzima bwo kuzazanirwa k'umwiza Satani arimwo uno musi. Aha ndavuga ko nk'umuntu yagize ibi bintu kuri iki kinyamakuru ca Lumière dope, uyu muntu yari yazazaniwe nkuko tubibona uyu mumenyi w'abakristo bivuga, no kuvuga abapasitori bibereye mu nzira imwe na Satani canke inzira imwe na Luciferi. Kuko nshobora kwaduka ku mbuga ngurukana bumenye ngo ubesha abantu, nta candiko cy'ukuri witwaje, inyandiko zose watanze n'izibinyoma gusa, arizo tugiye kunyomoza mu mwanya. Vyose yatanze ibintu 15, ibi inyugume hagufi ukurikirane turabibeshuza kamwe ku kandi gushika ku kanyuma. Uyu mumenyi w'umukristo arabandanya muri iki gitabo ciwe ngo umwe muri twebwe n'umugwanizi ku rupapuro rwa 51 akavuga ati aho usanga ububeshi n'ibinyoma hose, urashobora kwemeza udatinya ko habaye ukwinjiranwa n'abadayimoni. Abeshi muri twebwe abapasitori twaremewe impwemu mbi mu bikorwa byacu kubera ibinyoma tuvuga.
abapasitori mwaremewe impwemu mbi kubera ko ibibe ububeshi mukoresha mu kwigisha no kubera ibintu mukoresha byo gushinga intahe. Ibintu byose by'intahe mushinga ziba ari intahe z'ibinyoma zo kuzimiza abantu, kuko nta byandiko mwitiza, ahubwo mukoresha amajambo mwikuriye mu mutwe. Umuntu akagenda akaremenanya utuntu ngo je Imana yambariye neretswe ibi nabwiwe ibi, nta n'ikintu na kimwe yigeze abwirwa, ahubwo ari remenanye kugira yironkera amafaranga mu rushengero rwiwe. Ibi rero urako n'abamenyi b'abakristo baye babibona batanguye kubavuguruza. Uyu mumenyi nyene uyu unye Dage Howard Armerzi aratubwira kandi mugiye ko muri iki gitabo nyene ku rupapuro rwa 61 ahavuga ati abapasitori beshi bariko barondera abadayimoni mu bapfumu. Ico gituma uzosanga umuntu agenda agapfumura agaca kubesha ngo yeretswe, akazimiza umuntu yari mu nzira y'ukuri akamukurikira, kumba agiye gukurikira ubupfumu ngo akurikiye pasitori ngo yeretswe ivyiwe. Abapasitori beshi bariko barondera abadayimoni mu bapfumu biteze kubona umugwanizi n'umugore ateye ubwoba yibana wenyene mu kazu kari kwa konyene. Uyu niwe murozi mw'ishengero, ariko umugwanizi aza mw'ishusho y'umumarayika w'umuco, n'abadayimoni beshi bakorera mu bantu basa neza. Uzora nyene yambaye neza yaberewe, ukajitangura kumuha ivyubahiro mumugendanira, abandi mugirira ama cortege, mugatangura kwerekana ko ari umuntu w'icubahiro n'ibintu bikomeye cyane, mukamugirira protocole yandi iteye ubwoba. Kumbe we yibereye mu kinyoma, ari muri vya bindi abadayimoni bikundira, kumba reka korana n'abapfumu nawe kibaza ngo reka kwigisha ijambo ry'Imana. Twagiye rero, reka duhere ku kintu ca mbere yavuze kuri runo rubuga rwiwe, ngo ndi umwisilamukazi ngo kubera ikinoha ubuzima bwanje Yesu Kristo. Agira tubwire ngo ibintu ngo 15 ngo vyotuma hereza ngo ubuzima bwiwe ngo Yesu Kristo. Reka twumve ica mbere ngo Islamu ntitanga urugero rwiza rw'ubukiriro mu vyizerwa vyayo. Ahanagenda kubwira muvandimwe nyimba muba muri ko murahiga ingene murondera abantu mu mashengero canke mwinjiza mu mashengero, byiza mwogiye murakoresha ukuri, kuko nta dini na rimwe uzoronka ari kubwira iby'ijuru n'ivyo kwisi nk'ubu Islamu. Ubu Islamu buraguha imirongo bukagusigura ingene ikiremwa muntu yabayeho kuva kubusa. Islamu ikakwigisha ingene umuntu yabaye mu nda y'umuvyeyi wiwe. Islamu ikakwigisha ingene umuntu avuye mu nda avayo ni dini avanayo riba rimeze gute. Ni 33 Qur'an. Imana ivuga ko yaremye abantu bose n'abayisilamu bafise indemano ya Kisilamu. None uzavuga ngo abayisilamu nibatanga urugero rwiza rwo kwerekana ngo ivyizerwa vyabo. Islamu ni yo yonyene ikwereka ati we ni wakora ibi uzoja. Islamu ni twigisha ko umuntu agendera abamarayika babiri, uwandika ivyiza n'uwandika ibibi, kugira ngo kuri wa musi imperuka ivyo banditse bizo vya bitabo bize bizingurugwe. Ibi bitabo bizozingurwa gute? Hazo hariho n'iminzane y'ivyiza n'iminzane y'ibibi. Ibi byose bitajije muri Islamu nta namwe ushobora kubikura. Ibintu ushobora kubitaha utaje muri Islamu. Islamu igakubwira neza yuko uzokora ineza ari umwisilamu cyangwa umwisilamukazi, abo bazoja mwijuru cyo kimwe n'abagore babo. Ucugenda ukabisoma muri Qur'ani 4:68 ugaca ubona abayisilamu be bazojahe mbe biteze iki ku munsi w'imperuka. Ariko ndakubaza muvandimwe wanditse bino bintu, wo kubaza atinyere ku murongo aho umukristo azinjira mwijuru, ndazi ko ataworonka, ahubwo n'ubana wuronka uzuraba uwume uzundose umurongo aho umukristo azinjira mwijuru. Duca tubona ica kabiri aravuga ati ikintu cya kabiri ngo yabonye ngo cyotuma ngo acika umukristo ngo niki gikurikira ngo Islamu isanzwe uzi ko Yesu ngo ari ijambo ry'Imana, ngo nukuvuga ni Imana niwe Mesiya umucunguzi. Ahanagira ndagukosore muvandimwe kugira ngo nejo bundi uzoze urapostinga ibintu wabanje kubisoma neza, wabanje gutahura neza ivyo kuravuga ivyari ivyo. Aho tubwiye ngo Yesu ngo ni jambo, ugaca duha umurongo wo muri Qur'ani ngo tubisanga muri Qur'ani ngo 3 ngo umurongo ngo wa 45. Reka ndagusomere muvandimwe nawe wumve ko ivyo bavuze bihuye. Haravuga ati rappelle-toi quand les anges dirent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih Isa, fils de Marie. Il risque ici-bas comme dans l'au-delà, elle est de rapprocher d'Allah. Uyu Yesu ndagusigura no murongo uravuga uti ibuka abamarayika bavuga atewe Maria, umumarayika aragwaye inkuru nziza kuzovyara umwana w'umuhungu yitwa Mesiya Yesu umuhungu wa Maria, azoba afite icubahiro ngaha mw'isi no mu buzima budahera kuhoraho Allah. Ndakubaze nyimba Yesu azoba afite ubuzima budashira, nyimba Yesu azoba ari mweranda, ibi bisigura yuko Yesu acika Imana? Mbega ko azoba yagiye mwijuru ku Mana, iyi Mana azoba yagiye kuri yo ni Imana bwoko buki ko mushaka kuzimiza abantu no kubatesha intumbero gusa?
aha anyucubesha ngo Islam isanzwe ziko Yesu ari jambo ni jambo gute tuvuze ati Jésus est la parole d'Allah. Parole d'Allah ni iki? Parole d'Allah ni iki? C'est un commandement d'Allah. So misigure ibintu birasiguye. Tuvuze ati ijambo ry'Imana n'amategeko Imana ihereza abayo. Imana ikavuga ati ikintu ni kibe kikabaho. Imana igategeka ati kibe mu nda ya Mariya kivemwo Yesu. Aba yari urubuto ngo twisoma muri Luka 1:3-9 umanuka. Yesu abayo ari umuntu. Acika iki? Umuntu. Eka mbere reka ndakwereka ugiye no gusoma ngaha muri Zaburi 3:3 ku murongo wa 6 haravuga hati ijambo ry'Uhoraho niryo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri ryo, yegeranya amazi yo mu kiyaga n'ikirundo ibwinahimburira mu bigega. None cubwira abantu ngo Yesu ngo niwe jambo, mu gihe Imana mu kurema yakoreje impwemu zo mu kanwa kayo, kandi mu kanwa k'Imana ntihashobora gusohokamwo ikindi turetse ijambo ko ryaba rivuye mu kanwa. Impwemu nazo zica mu kanwa k'Imana, iyo impwemu zisohotse akaba n'umuntu uvuze iryo jambo ritanga ubushobozi n'ububasha, yani ya commandement y'Imana nakubwirira, ya mategeko Imana itanga. Urumva ucuragenda urahenda abantu ngo muri Islam ngo baremera yuko Yesu ngo ni Imana, ngo kandi ngo niwe Mesiya, ngo kandi ngo niwe mucunguzi. Reka tubaze Imana, mbega Mana kuri ibintu bijanye n'umucunguzi wewe watubwiye ngo iki? Reka turame mu gitabo ca Zaburi 4:9 ku murongo w'indwi haravuga hati nta numwe ashobora gucungura mugenzi we nta na gatoya canke guha Imana incungu yiwe, kuko incungu y'ubugingo bwabo ari igiciro, niyo kurekwa ibihe bidashira. Nta wo mucungura ngo azabeho ibihe byose yoye kubona gwagobo. None umukristo avuga ngo yaracungwa atazopfa ninde? Umukristo aza gupinga Imana akavuga ati jewe narakijijwe sinzopfa ninde? Naracunguwe na Yesu ninde? Umuntu rero nyimba bagiye mu bukristo kubera ibi amenya ko yazimiye, kuko muri Yesu Yohana 8:2-1 acavuga hati yongera kubabwira ati jende mu kuhava namwe muzopfira mu byaha byanyu. Ibyaha muzobipfiramwo. Ntabwo Yesu yaje gupfira abantu, kandi Yesu yaje kwigisha abantu ngo nimwihana ko bwami bw'ijuru buri hafi. Ingingo ya 3 acaragenda avuga amajambo akurikira ngo Allah arazi ko abakurikira Yesu ngo ari bakristo ngo bazoja mu ijuru bakaba hejuru y'abase gukurikira Yesu. Ivyo agatubwira ngo biri muri Korani 3 ngo murongo ngo wa 35 wa 55 murambabarira. Reka nawo ndawusome kuko ndakunda kunyomoza ibinyoma ndiko ndasoma ukuri. Uyu muntu ntaze yibaza ko Islam ifise amabanga uko avyiyumvira. Nta mabanga Islam ifise, byose biri ku mugaragaro. Haravuga hadi rappelle-toi quand Allah dit oh Jésus certes je veux mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Ewe Yesu ati bukigihe Allah yavuga ati ewe Yesu ati ngira ndagushireho ikiringo cyawe cyo kubaho hamanda kudugane iwanje, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Imana ivuze ko Yesu azomuduza mu ijuru, imukwiriza igihe cyo kubaho, imaze kumukwiriza igihe cyo kubaho ikamuduza mu ijuru. Kumwe abayisilamu twese turemera ko Yesu Imana yamudugije mu ijuru adapfuye. Ati kandi bamwe bagukurikira nabo nzobashira hejuru y'abaguhakanye, kubereka aya majambo yavuzwe muri Qur'an, kubereka aya majambo yavuzwe yuko azoshigwa hejuru y'abamuhakanye. Yesu yari intumwa y'Imana, natwe abayisilamu turemera ko Yesu yari intumwa y'Imana kandi yaje kuvuga ukuri. Nico gituma mu ntumwa z'Imana ugiye ugakuramwo n'intumwa n'imwe ubucitse icyo twita umuhakanyi, yani kafiri. Ivyo bikeneye ujya muri Qur'ani 4:50 uhakanye intumwa n'imwe y'Imana ubu maze kuba umuhakanyi. Mbega Yesu aya majambo avugwa hano uyavuga ko iki? Abo bagukurikiye ni bande? Kuko tugiye gusoma muri Matayo 19:7 Petero yabajije Yesu ati mbega ko twaretse byose twagukurikira tuzohabwa iki? Yesu yamwishuye amubwira ati mwebwe abankurikiye aho umwana w'umuntu azoba yicaye ku ntebe y'ubwiza bwiwe inyuma yo kuvuga ukundi gusha, namwe muzokwicara ku ntebe 12 mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Aho Yesu yereka aravuga azojana mu ijuru
abo Imana izoshira hejuru ngaha muri Qur'ani naba bakurikiye Yesu, naba bigishwa we 12 na Yesu yashingiye intebe ko yabateguriye intebe 12. Ariko wo Murundi utaremera intumwa y'Imana Muhammad nukuri ntabwo Yesu akuzi. Kugiye gusoma no mu Matayo 15:4 Yesu avuga ati nta wundi muntu numwe natumwe ko atari intama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Abo rero nibo Yesu yateguriye ibyicaro mu ijuru, ni nabo nyene Yesu yavuze ko bazoja mu ijuru, ni nabo Allah avuze ko bazoba abamukurikiye Yesu bazobashira hejuru y'abamuhakanye. No kuvuga mu gihe Yesu yari ngaha kwisarika arigisha, abatemeye inyigisho za Yesu nta kibuza bazoja mu muriro. Ivyo abayisilamu turabizi, ariko umenye ko mu gihe turimwo utaremera intumwa y'Imana Muhammad wewe umenyeneza yuko wazimiye, kuko Yesu yari atumwe ku muryango w'Abisirayeli gusa. Ugiye gusoma Qur'ani 2:107 tuza gusanga Muhammad yatumwe kwisi yose. Kuburyo rewe uri umuntu utaremera Muhammad umenye ko we nta rukiriro ufise, kuko hari n'abantu bagiye kwa Yesu baramubaza muri Mariko 10:35 ati bagenda kumubwira yari nyina wa bene Zebedayo ngo n'abahungu babiri bagenda kumubwira ngo azabinjize mu ijuru. Yabwiye ati byo gutanga ivyicaro mu ijuru si ivyanje, ariko nivyo bifise abo data yabiteguriye. We rero wa muntu we ukiyumvira gutyo ukizimiza abantu usomye akarongo kamwe ka Qur'ani, nturigana Qur'ani ngo uzana ku mbuga ngo urazimurura abantu, umenye yuko wewe uri mu buzimire bukomeye cyane, uri no mu buhakanyi. Igikurikira cyabwiye igira kane ngo kubera Qur'ani yemeza ko ngo Yesu ngo atacaha agira, ngo Muhammad afise ivyaha. Ngurumva ngo Muhammad ngo afise ivyaha, ngo jusoma Qur'ani 40 ngo 55 ngo mbere n'Imana amubwiye ngo asabe imbabazi. Abagisi je murantwenza cyane. Yesu ni Qur'ani yavuze ko atagira icyaha, yatanze n'umurongo muri Qur'ani 19:19 abantu bose bavuka ari beranda. Aho yari imvugo y'Imana ikiravuga ati Imana yibutsa Mariya ko azovyara umwana mweranda. Abana bose bavutse ari beranda, kiretse yuko ubwiranda bukuva ko mu gihe waye kwisi ugacumura. Mbega uvuze ngo Yesu ngo ntiyacumuye, je uranantwenza cyane. Igihe abwira Herode ngo gena mubwire iyo mbwebwe, ububwiye umuntu ko ari mbwebwe ari umwami atwara igihugu, ntumva ko bumututse. Yesu abantu yavuze ngo batemeye kumukurikira ngo nutubwa. Uyu muntu akwisakabwa ntabacumuye. Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe baragiye barasoroma ingano, barazimyoza ku munsi w'isabato barazirya. Buryo ugiye gusoroma muri mutarimye, burya ntuba wivye. Yesu aragenda ngo gena muziturire ya ndogo bwa muyinzanire. Buryo iyo ndogo bwa bari bagiye kuzana mwe nayo yari yayiziritse akayibura, burya numva ko nawe yagize ishavu, wumva atabacumujwe na Yesu. Umva ngaha ku isi intumwa z'Imana zarashaka gukora ivyaha zifise bonisi. Zifise bonisi zishaka guharurirwa cyo kimwe na jewe na wewe. Mose yakubise ikofu umugabo baramwishe. Dawudi yasambanye na Betisheba. None Imana yakireka kubabwira ati ivyo mwatumwe sivyo kubera mwacumuye. Ibi byose birekana neza yuko abakristo byo barimwe nirementanya gusa, ntabwo batahura ivyo barimwe. Kurwo turabandanye n'icya gatanu yavuze, yacagenda ku cya gatanu ngo bitandukanye na Muhammad, kuko mu myaka 33 Yesu ngo yamaze ngo ntihigeze acumura. Muhammad yigisha imyaka 23, Yesu yigisha 3. Ubu myaka 20 cyo kuragendana n'abantu wabura n'agashavu. Mbega Yesu ntaho yashavuye, ntaho Yesu yashavuye. Abafarisayo banamugaburiye akajya ndakaravye ngo hari ubugunge. Yesu nababwiye ngo mwandyaryaamwe. Umuntu akubwiye kuri ndyarya burya ntubucumu ntabacumuye. Ereka ndakweka yabwiye abantu ko ari ndyarya. Ngeno muri Matayo 15 umurongo w'indwi ngo mwandyaryaamwe. Ngo Yesu yavuze neza ivyavugishwe n'Imana kuri mwebwe, ngo abantu banyuma y'iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje, ngo bansengera ubusa. Abamusenga ntiyabise indyarya, umva atababwiye nabi amaze gushavura agashavuzwa n'ingene baza gusenga Yesu. Kandi yabigisha ati dusenge Imana yose muyikunde kuruta byose. Anabigisha ati musenge muti dawe twese uri mwijuru babirengako. Acababwira ati muri ndyarya. Ugiye gusoma Matayo 15:13 ngo bafite amatwi y'ibihurugutwi, ngo maso yabo yarahumye ngo bakanura ntibabona. Ivyo si bitutse. Yesu ngo ntiyacumuye. Ivyo rero zozura bivuga ahantu abantu batarasoma ivy'Imana. Ariko rero umenye yuko Yesu nubwo yavuga amajambo cyo kimwe na Muhammad n'abandi n'izindi ntumwa n'abahanuzi bari bafise uburenganzira ku Mana busumba ubwajewe na wewe. Ico gitahure ivyo Imana ntashaka kwibaharurako ngo bandikira umuriro, ahubwo bandikiwe ijuru bose bavugishwa Mana intumwa n'abahanuzi, kandi bose bazaba bari mu ijuru na Muhammad na Yesu na Mose na Dawudi n'abandi bose. Acaragenda kunyigira 6 ngo Muhammad we ngo yarakekeranya ngo Yesu ngo yaremesha abantu ngo kabereka ibitangaza ngo nukuzuka kwiwe.
nta numwe y'Imana n'imitigeze ikora ibitangaza Mose yakoze ntavyo Yesu yakoze, ivyo Yesu yakoze ntavyo Mose yakoze, ivyo Muhammad yakoze ntavyo Yesu yakoze, ivyo Yesu yakoze ntavyo Muhammad yakoze. Buri ntumwa yose yagenda ikora ibitangaza. Ndaguha akarorero, Yesu yazuye umugabo umwe yitwa Lazaro, ariko ugenda urabe Ezekiyeli 3:1. Ezekiyeli yazuye ikiyaya c'amagufa cuzuye abantu amagufa yabunzwe. Yesu azura umuntu banyegeje ahantu amaze y'imisi 3 gusa, agana mubwira ati vyuka vayo. Uwo uca tuvuga ngo rero ngo Ezekiyeli asumba Yesu kwera ibitangaza. Muhammad yaragiye anywesha amazi abantu 1500 yororotse ava mu ntoki ziwa jojota, baranywa baroga barahaga. Muhammad avura abantu amaso gusa yahuhiyemwe mu maso. Yesu nabagenda asiga gutwondo. None aba bose bagiye bakora ibitangaza. Ntuzenye Mose inkoni yiwe icikamwe inzoka, uno musi wo bikora cyavuga ko ari umurozi. Muhammad yapasuye ukwezi mwo kabiri, ivyo ni bitangaza. Ibi rero nyimbo zo kwibaza kuza kwemera umuntu kwera ibitangaro, uraza tukwereka ibitangaro Muhammad yakoze ni vyinshi cyane birarenga igihumbi. Aha nitwo nateba ndiko ndakwereka ibinyoma wagiye wigisha abantu ugomba kuzimiza abantu. Acaragenda ku murongo ku kintu kigera indwi ngo Muhammad ngo asaba ngo abamizirima ngo guhindukira ngo bakaja mu Kristo ngo kira ngo baronke ngo kuri ngo mbere ngo ivyo ngushaka kubisoma ngo cugenda ngo bisome ngo muri Qur'ani ngo mu kigabane c'icumi ngo c'icumi umurongo ngo wa 90 ngo na 4. Urabe rero aba bakirisu nyene n'umunsi vyabacanze nimutore Bibiliya ko nawe nyene abagora kwigisha mwigishirizemo ama Qur'ani na mutaraja kwishure ryayo nkuri Qur'ani racabagoye gusigura kuko ntuzoza gusigura ikintu udatahura, ntuzoza gusigura ikintu utize, ntuzoza gusigura ikintu utazi ngo kimeze uko. Twebwe ntuba tuvuga ivya Bibiliya twaravyize twaravyigishijwe, wanashaka n'impamya bushobozi zavyo bamwe turi nazo uzoza tubikwereke. Aravuga ati et si tu as un doute si ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent les livres révélés avant toi. Ati nyemba ufise amakenga kuri ibi turiko turakururukiriza, ibi twakumanuriye. Ati baza bamwe basoma ibitabo navyo vyurutse imbere yawe. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, no soit donc point de ce qui doute. Ati kandi ukuri kwamanutse kuvuye kuhoraho Imana yawe, ntuje muri babandi bakekeranya. Ndakubaza umuntu akubwira ati ndiko ndakubwira navyo n'ukuri, mbere ushaka n'ikimenya amenya genda ukirabahana bakubwiye ngo genda wige, mbe bakubwiye ngo baza bakiriso. Kwanza icambere ibitabo bariko baratubwira je kurabamwo ubukiriso burabifise. Imana ko yahaye igitabo Musa ca Taurati, mwebwe no munsi mukamwara gihinde mu bitabo bitanu ico twita Pentateuch, itangurira kuvayo abare guharura gusubira mu vyagezwe vy'Imana mu bisubiramwe murabikosora. Aho no twaza kurabira ukuri Imana haye igitabo kimwe Dawudi citwa Zaburi, iyo mwara yononye mu igaburamwo Zaburi zitanu, harimo Zaburi 150, harimo izabana bakora izande ngwiza Mose, ibintu muratabatanga muronona. Injiri Imana yahaye Yesu imwe, umufisi ya Matayo, Mariko na Luka na Yohana, aho twababaziki nta hamwe handitse tuzobaza afise Bibiliya, kuko Bibiliya nta numwe y'Imana nimwe igeze yabwiye igitabo citwa Bibiliya. Acaraza ku murongo gira 8 ngo Muhammad ngo bamugize ngo muhanuzi ngo akomeye ngo ariko yarapfuye ntazogaruka, ariko Yesu azogaruka kugwanya antikristo. Ariko abakristo maratwenza cyane. None gupfa bizigura kupfuye ivyo wahawe atari ivyo. Ubu kwa gasore ko yapfuye duzigira independence mu Burundi ntiyemegwa. Twe tureka ivy'Imana. Ubu unye ko hari ibitabo twandikiwe n'abapfuye, uno musi ko abana bacu yuko barigiramwo ivyo biga sivyo. Mbega ko Mose yapfuye Imana yamahaye amabwirizwa 10, uno musi ntakaza afise. Mbega ko Dawudi yapfuye ivyo mukamuka ivyemera vyagenze gute? Bigeze kuri Muhammad ibi kibazo. Yego turazi kwesa azogaruka. Natwe abayisilamu turazi cyatumye Yesu aduga mu ijuru adapfuye. Icyatumye Yesu aduga mu ijuru adapfuye nuko hariho mission special Allah yamuteguriye azoza ngaha ku isi kurangura. Iyo nayo si yindi, azoza kweri kugwanya uwo twita Masihi Dajjal, umwe mukunda kwita Antikristo. Uwo nawe tw'abayisilamu turazi vyiwe kuvyo twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad, kuko niwe yarabizi cyane. Yatubwiye ko Yesu azicira Masihi Dajjal mu marembo yo y'Palestina. Muri Palestina na urahaze si mu bakiriso, nabo bariyo ni bake. Urumva aho rero ntazomutegera. Higira kabiri kizozana Yesu nga mwisi, genda usome mu gitabo ca Sahih Bukhari, ihadisi ya Bukhari ira 2222, uraza kubona ngene Yesu azoza kwica ingurube no gusenyagura bya bisaraba byose mwabesha ngo mwamubamvyeko. Kandi amaze gushika uzohitamwe mu bintu bibiri, kuba umwisilamu canke kwifisha wenye n'upfa kirikare kugira ngo
akajagari kiyo misi ivyo mubesha biveho hama abantu babe abayisilamu basenga imana imwe rudende aho uzocomera igihe cy'umuhero cegereje. Ivyo ni muri dalili twigije ntuma imana Muhammad ibimenyetso bishobora kuzoranga umunsi w'imperuka. Rero uriko uraza uvuga ngo Yesu ngo azoza ivyo tubizi gukurusha nikizomuzana tukize kugusumvya. Urumva rero cyo gutakaza abantu ku mbuga ugenda ubesha abantu ngo hari ivyo tuma umuntu ngo aba ngo umukristo. Ingingo y'icenda wavuze ngo kiyotuma umukristo ngo Yesu nubwo ngo yabakikujwe n'abagore benshi ngo ntiyigeze ashaka kuryamana nabo ngo bitandukanye na Muhammad we yishe ngo Kinana ngo umugabo wa Sofu wa Safiya ngo ahitwa Khaybar ngo kugira ngo arongore Safiya. Muhammad yasambanye na Zainabu umugore w'umuhungu wiwe. Ariko abakirisu rero nkibi iyo uri kurabesha Muhammad ntigeze asambana. Muhammad nta mugore numwe yigeze arongora ataruko amuhawe n'Imana. Mbere nawe yararongoye Imana ambwe atigeze aho abo barakwiye nibo bawe. Nta hantu na hamwe Muhammad yigeze asambana. Kuri ubwo rero ibintu by'ibinyoma nkibi bamureka kuza murabesha ko ari abantu babasomye babakurikirana kamego kandi bakarambega ibimurimwe muri mukuri cyangwa muri mu kinyoma. Aravuga ati ngo Yesu ngo ntiyigeze ngo agira gute ngo abari kumwe n'abakenyezi. Ntibuka ko Yesu ari umugore yamukoze ko n'ubushobozi bumuvako. Yesu bamukora ko umugore mu butinya nkakoze kuri Yesu ubwo nyene Yesu ngo nindankozeko aza yumva ubushobozi baramuvuyemo. Ibaza umushobozi bwamuvuye ngo bamukozeko umva none iya komeza bitari ngorane. Mbere nagenda kubwira ko Yesu mbere no kuresha yarareheje. Yesu yarareheje kuko nawe yari umuntu muzima kandi yarakomeye. Yarareheje ushima yarareheje ndakuronderera inyandiko aho Yesu yareheje iri muri Yohana ndabikwereke. Yesu yaragiye araresha kandi Yesu yarakomeye kandi Yesu yarabise n'umusheri niba mukena naho uzomumbaza nzomukubwira. Yohana ndaguha umurongo kabisa ubone neza aho Yesu yagiye kuresha ahubwo yabonye mugombe kumugambanira no kumwica. Aba basize ngaho arihungira mwagiye kumufata arahunga aca yidugira mu ijuru. Yidugiye mu ijuru n'umuntu acarindire ngo agiraze. Natwe abasilamu tuvuga tuti nk'umuntu yoza ubunyene agasenya ijya misaraba bakaba abasilamu tukaruhuka. Twagiye Yohana 4:4 ngo Yesu ngo yumva kwiye guca ngo Samariya nuko ashika ku gisagara ci Samariya citwa Sukara hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe. Kandi aho hari iriba rya Yakobo Yesu ananijwe n'urugendo apfa kwicara kwiriba. Bamwe musenga Yesu urumva Imana yanyu yarananiwe n'urugendo. Nico tuma abisilamu dushaka kwemera ko Yesu ari Imana. Imana inanigwa gapfa gufyakarara kwicara upfuye kwicara tuvyita gufyakarara ngo apfa kwicara kwiriba. Hari nk'isaha 6 aca abona haza umugore Yesu amubonye ari umugore w'umusamariyakazi aje kuvoma. Yesu aramubwira ati impa utwo kunywa. Kuko abigishwa biwe bari bagiye ibaza abigishwa bari bagiye arasigaye wenyene acagoma atinze uwo mugore mu gisagara kugura indya. Abigishwa be ngo bari bagiye mu gisagara kugura indya. Uno musamariyakazi aramubaza ati wewe uri umuyuda none usaba amazi ute jewe ndi umusamariyakazi? Nuko abayuda n'abasamariya banenana. Umva ko Yesu yagomba kwiyungira ubucuti n'umusamariyakazi kubera banenana kugira ngo arabe ko bungu bumwe. Kuko iyo umuntu areheje umukobwa akamukwa akamutwara muri akamugira umugore wiwe ababunze ubucuti umuryango bubaye umwe. Na Yesu nivyo yifuza. Yesu aramwishura ati iyo uba waruzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusavye ngo mpa utwo kunywa uwariwe nawe ubu musavye. Urumva kubera ko Yesu yashitse kwiriba ubwa mbere akabona amazi ko ari karaza aho kuyanwa agacashika yicara acarindira wa mugore w'umusamariyakazi ashitse ngo mutwo kunywa kandi atubona ko yatambwe ati basi ntidukivomesha cawe nihe nivomera amazi ninywere. Anza kumubwira turaza nyina abantu bagiye kuresha baritoraguza atangura kumubwira ngo mutwo kunwa. Uno musamariyakazi aramubaza ati wewe uri umuyuda none usaba amazi ute? Jewe ndi umusamariyakazi. Ni kwa abayuda n'abasamariya banenana. Yesu aramwishura ati iyo uba waruzi ingabire y'Imana ukamenya ugusavye ngo mutwo kunywa uwariwe nawe umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Amazi y'ubugingo ari utayazi. Ati yari kumubwira ati yaba waruzi ugusavye amazi ngwanywe nawe wari kumenya uwo ndiwe kugira ngo nawe umusaba amazi y'ubugingo. Amazi y'ubugingo ameze ati nimuyazi mwese. Ani yari kararesha ani yari yegeranye n'abagore abazi yo bikomeza kwitaba ingorane. Cyo gituma natwe abayisilamu mu gusenga abagore baje kwabo bagwabo ukwabo no mu bigishwa ba Yesu nigeze atoramwe abagore. Uvyibuke mu bigishwa bari 12 b'abagabo nta mugore yarimo
kumwe mwe muvangatiranya abakobwa n'aba mu rushengero n'abahungu n'abakobwa mukavangatiranya hamwe nyene urabizi insinga zibiri zikoranye kuko positive na negative ko ari umuriro waka na Yesu ngaha urako yahatswe yarahatswe ngaha Yesu aramwishura ati iyo baruzi ingabire y'Imana ukamenya ugusavye ngo mpa utwo kunywa wariwe na wewe umusavye nawe kaguha amazi y'iki ubugingo wa mugora amwishura ati mugenzi ko ataco kuvomesha ufise kandi riba rikaba ari rirerire none ayo mazi y'ubugingo yakura he mbega urutazogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iririba yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe Yesu aramwishura ati unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota ariko unywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose murambwira Yesu yahaye amazi no bataragira inyota ninde ibi byose biraboneka neza yuko Yesu nyene byumva nyene yari umusore kandi yari yikenereye kurongora mu cyangwa mwirukako ivyo rero nitwa bitebako ingingo igira 10 ngo tuma ngo ava mu Islam akaba mu Kiristo ngo Muhammad ngo yemeje ko atazi yaja Korani na 6:9 mu gihe Yesu yavuze abwira igisuma ko kiza kubana nawe mw'iparadizo aha hantu ndasaba muvande mu ntega amatwi urakurikirana na Dawa TV Burundi gira subscribe check comment usangiza abandi uvyo najyana w'umutuku kugira ngo abantu bibone biyumvira amakuru menshi kubijanye n'ijambo ry'Imana agiye muri Korani 4:6 ku murongo w'9 ngo Muhammad ngo ntazi ngo iyaja ariko wibuke neza Muhammad ntashobora kubwira abantu ngo uzoja mwijuru canke mu muriro ko cyari cyamuzanye ko ari kwigisha ntabwo yari yaje gucira abandi urubanza na Yesu yaravuze ko ataje gucira abari mw'isi urubanza ariko arigisha abantu ngo ni mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi ntiyarazi gitigiri cy'abazihana yaza kumenya ati uzihana we ntuzihana agenda abwira ati uri mwijuru uri mu muriro ariko kubera nawe atarabizi yavugira muri rusangi ati ni mwihane rero bivuze ngo Muhammad ngo ntiyarazi yaza ujana abantu agaca twemerera n'ijuru akatubwira n'ingene tuzobaho mwijuru n'ivyo tuzoryayo n'ingene bizoba bimeze n'umunyenga tuzorya mugerezo twakoze neza umva gutawatawe inyandiko je ne suis pas une innovation parmi les messages ati vuguti sindi mushasha mu ntumwa z'Imana et je ne sais pas ce que l'on fera de moi kandi si cyo bazongira jewe ni dovu kandi si cyo bazogira namwebwe je ne fais que suivre ce qui me révèle jewe nkurikiza ivyo namaze guhishurirwa ikintu Muhammad ataragishurirwa nashaka kukubwira nashaka gusigura ngo jingo bizogenda ukuntu ataraguhishurirwa wewe kuko ariko babaye mubeshi harabandanya hati je suis qu'un avertisseur clair ati jewe ndumugabisha ndumuhanuzi ariko abahanura mugabe intumwa y'Imana muve mu vyaha mwihane mukora ibikorwa vyiza mumaze gukora vyiza muzoja hehe mwijuru ati intumwa zose zacenga hani nyinshi zaje zibigisha ntabwo ndi mushasha nzanye bishasha Muhammad ntabwo yababwiye ngo ntazi ngo kazobajana mwijuru ivyo mwijuru ngabo nta birimwo cyari kiganiro cyo hagati y'abahakanyi n'abagomba kumva urubanza bacira nawe cyari cyazanye Muhammad ariko gucira abantu urubanza ahubwo yari yaje kubamenyesha ingene bokwemera Imana hama ku munsi w'imperuka bakazoja mwijuru gucura avuga rero yuko ngo Yesu ngo yabwiye igisuma ngo ari ku musaraba ngo tuza kuba turi kumwe nawe ngo mw'iparadizo ngo niko yabwiye igisuma reka ndakwereke ko nivyo byose ari ububeshi ari ibinyoma vyambaye ubusa ni ikinyoma cyangwa umunyarwanda kitambaye n'ikabutura iki ni ikinyoma ngo uza kuba uri kumwe nanje mw'iparadizo menda kubaza harageze ko abantu baje mw'iparadizo ubu harageze ko abantu iparadizo ribaho abantu binjira mwijuru ariko reka nkwereka abatahura ivy'ukuri babo bafise mpwemu yera pana mwebwe muza murahuruduka mu binyoma gusa aho kubanza gusoma ijambo ry'Imana reka tujya mu vyakozwe n'intumwa mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa kiri muri Bibiliya yawe Bibiliya wa musoma Bibiliya ugendana ariko kashima kuzimiza abantu aho kubaha ibimenyamenya no kumenya ukuri haravuga hati ni ivyakozwe n'intumwa 7:54 ngo bavyumvise baribwa mu mitima bamuhekenyera imisaya ariko Stefano yuzujwe mpwemu yera ahanga amaso mwijuru mukunda kugira abasilamu na mpwemu yera mbagira ndagwa Stefano yuzujwe mpwemu yera mu byo yavuze abona ubwiza bw'Imana icambere yabonye mwijuru yabonye ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze uburyo bw'Imana ico gisuma cyari kiramajahe ko yabonye abantu babiri Imana na Yesu uburyo bw'Imana iki gisuma cyari kiramajahe aravuga ati mbonye ijuru rikingurutse n'umwana w'umuntu ahagaze uburyo bw'Imana urumva mbarira ahantu igisuma cyari kiri ko umva Yesu yakibwiye ngo bazojana mwijuru aho cyari hehe aha nabwo mbona ko mwazimiye ibari binyoma bagenda murabesha abantu ingingo y'11 turanyarutse ngo ubuyisilamu bose bazoca mu muriro jameni
iyi nyandiko iratomboye neza ni muri Korani 19:71 nta kosa na rimwe riri muri uno murongo ibyo kuza muratora utuntu two kwementanya mugenda kubesha abantu ibi twebwe abayisilamu turabazi twarabahinyuye ni muri Korani 19 mbere cyo gigabane mbere 19 kiranakomeye citiriwe Mariya nyina wa Yesu wa undi yavyara Yesu mwama mwita Imana ivyagwa n'umuntu Korani 19:71 aravuga hati il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Urumva ne passera pas l'enfer, on vous dit seguro, sur le pot de l'enfer que les croyants franchiront selon leurs œuvres ici-bas et les mécréants y tomberont. Ibintu bitahuritse no kuvuga azo hari ikiraro gica hejuru ikinogo c'umuriro. Iki kinogo c'umuriro ako kayira abantu bazoca ko hejuru citwa silatwa. Umuntu ure guca ku muriro hejuru no kwinjira muri wo biratandukanye. Tuzowuca ko turaba nyine abantu bakorokerayo ni wagira umahigwe ukaba umwisilamu uzohaca direct ugakora ikorwa vyiza umwisilamu uzoca kuri nyakiraro kica hejuru yo muriro ubone nabakoze ivyaha nyine ariko barakorokerayo nukuri nka jewe ndi umwisilamu ngiye nko mwijuru simbone nk'ingene abapasiteri ariko barabukorokera ngo no bampomvye iyi nyandiko rero ni y'ukuri guca kuri uwo muriro tuzowuca ko kabisa hejuru twirenganira ku kiraro twigiriye mwijuru tujabutse ni nkuko ubona nk'uce hejuru ya Rusizi ku kiraro urengana ugaca kuri Rusizi ukarengana hejuru uba winjiye mu Rusizi abakirisu namwe rementanya ryarabishe ngo ariko ngo Yesu ngo yaciye avuga ngo muri Yohana 3:16 ngo 3:16 ngo Yesu ngo azabaye ngo yaje kubacungura avuga ngo umwizera wese ntazapfa rubi azoronka ubugingo budashira aha nibisigura kugupfira bisigura kuzizera Yesu hamukaronka ubugingo budashira ubugingo budashira nayo zashara bisigura muri Yohana 13 arababwira ati ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wo Imana yo nyine y'ukuri n'uwo watumye yitwa Yesu Kristo. Acarabandanya ku ngingo yavuze ya 12 ngo yatuma banga umukiriso. Yesu ntigeze atera umuntu numwe ngo mutwara utwiwe ariko Muhammadi ahimiriza abayisilamu intambara canke ngo ingimba ngo ivyo tubisoma muri Korani 8 umurongo wa mbere. Korani 8 umurongo wa mbere naho turahasoma ariko na Yesu yavuze ati sinazanye amahoro mw'isi gena muri Matayo 10:34 Yesu aravuga ati sinazanye amahoro mw'isi nazanye inkota ategeka nabigishwa yo baja kuzigura mbere mu baziguza no waciye ugutwa umuntu amaze kugegena Yesu agusubiza ko burya atagusubiza ko namugegena ukundi ari naco gituma ndababwira ati bamusoma ibintu mwitonze Yesu inkota baraziguza ukavuga ngo yazwe inkota n'ijambo ry'Imana ndaguha naho inkota yabwiye bagitegena mw'isoko muzigura mushora ivyo mufise muzigura oti twaziguze mbere ngizi urumva rero ibi rero byo kuza muraremeranya utuntu si vyiza zamugendera kunyigisho ziyobora abantu koyobaka Imana no kuva mu vyaha muri cyo kuza muragomba kugutyoza amadini y'ibintu mutazi mutanasomye muratahura ngo bimeze bite muze muvuga ukuri ni ukuri kandi kuzobagira bidegembya apana ikinyoma. Korani 8:1 havuga ati il s'interroge au sujet du butin dit le butin est à Allah et à son messager craignez Allah maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et son messager si vous êtes croyants. None ngaha kweri ivyo kunyaga abantu mu ntambara iyo intambara ibaye abantu mukagenda mu ntambara ibyabo murabitwara ko namwe babashatse kubanyaga ivyanyu aho ryo twisunga umurongo uri muri Korani 2:90 Korani ivuga ngo nibabatera muri ivuna nico gitona mu Burundi ubona leta y'u Burundi izo bushikiranje bwo kwivuna umwasi nuko basumye Korani bakayitahura bakabona yuko atahandi hantu na hamwe woca wisunze inyandiko za Bibiliya ngo no gukubita ikofu tega mu musaya aho igihugu cyose cyo cagipfa nico gituma bisunze Korani barara ko ariyo nziza kuvyo Muhammad yahishuriwe warukuri bacashira bushikiranje bwo kwivuna basi haravuga hati umuntu niyagutera wivune niyakwica umwice ariko nturenze imipaka utera umuntu ataguteye ucurenganya umuntu kuko Imana nikunda barenganya abandi ugiye ugafata umuntu ukamutera ataguteye nukuri ukoze cya gikomeye kandi kumusimpera ukuzokibazwa muri Islam ivyo nivyemewe ariko kwivuna ubona gusanze mu nzu nipanga nawe uramutema ivyo biremewe muri Islam kandi ushobora gutubuza ivy'Imana twemereye ni naco gituma ugiye gusoma Bibiliya ahubwo Bibiliya yomburiza ingene ivuga hama niyo baba guteye umuntu nk'ubunye yagutaye akagusahura akagutwara mu ikomine yose we nawe wisubije ya komine ivyo usanze muntu bigumya nico Allah ari karavuga uco bigumya
kubera iki na Yesu muri Luka 19:2 Yesu avuga ngo base banje batakunze ko mbaganza nimubazane hano imbere yanje mubicire imbere yanje. Uwo ni Yesu yavuze ati bazana mubice. Yesu yaje kuvuga ibyo acayidugira umusozi yidugira umusozi ariyigira. Atuge gusoma gusura mu vyagezwe 13 ku murongo wa mbere Bibiliya ivuga ngo nihaduka umuntu akigira umurotsi cyangwa umuvugishwa akaba ikimenya amenye ngo musenge Imana ari Imana mutigeze kumenya ati mubarikize ayo majambo umenye ko ari ayukuri nimwasanga ari ayukuri uwo muvugishwa cyangwa uwo murotsi babwiye ko ari indi Imana mutazi mu mwice. Ugiye gusoma 12 ngo muce mugenda mubarikize n'ababibwiwe mutikize umwana n'igihema cyose nivyo masanze byose mu biturire. Aho ubugize neza iyo ni Bibiliya. Mugabe bigeze kuri Korani ngo kwa Muhammad bicika ikibazo. Mose Imana amubwiye agenda gwanya abafilisitiya byagenze gute? Genda musome ibintu byose biri muri Bibiliya muri cyo muragomba kuzimiza abantu mwitwaje akarongo kamwe mutaba mwatahuye. Acha avuga ku ngingo yo tuma ngo aja mu Kristo 13 ngo nta numwe ngo yigeze yumva Muhammad ahishurirwa mu myaka 23 yamaze. None gacha ko Muhammad imisi yose ikintu cyose cyamubako ubwo nyene Gaburiyeli yabamanutse akamubwira ati Muhammad babwire nico gituma Korani uza wumva ati babwire nk'akaroro bakamubaza nti mbega Muhammad kutubujije gusenga ibigirwamana vyacu kabo bimenaguye twe twamenyere gusenga Imana zacu zimbumbano tubonesha amaso yacu none twebwe ugomba tumenye gutiyo Imana usenga. Ubwo nyene Gaburiyeli agacaza ati babwire Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ati babwira ati Imana ntiyavyaye kandi ntiyavyawe kandi nta nico ishushanya naco. Imana nisa n'ikintu cyari cyo cyose. Ubwo nyene kigabane kikaba kirurutse ubwo nyene gino some Korani 12 murongo wa mbere cyo bisangamo bose bakabara bitahuye. Rero kandi iyo muri karahishurirwa ntibari kumva ibyo mu mareka ari karamubwira kuko nivyabaraba. Wahishurirwa yari Muhammad kandi bo barabona ko ari karahishurirwa kuko hariho n'ukuntu n'ibimenyetso byabiranga ingene yabari karahishurirwa niba bikenera navyo uzumbwira kwereka ingene yahishurirwa kandi uhishurirwa ryaza igihe gitandukanye. Hari igihe bari wenyene hari igihe bari aryamye urumva uguhishurirwa kwaje mu buryo bwishi imyaka 23 n'imyinshi umuntu ari karahishurirwa. Rero uvuze ngo nta bavyumvise nta gihamye ufise kuko bishima baravyumvise. Gaburiyeli niwe yabizana akabwira Muhammad yene bari babiri Gaburiyeli kandi akamushingira intahe nuko bimeze. Urumva rero wewe nyimba bashaka kuvyumva nuko utaruhari mu gihe cya Muhammad ngira ngo ko bariko gashavu ufise. Ingingo y'14 aravuga ati Bibiliya igabisha ivuga ko Satani yihindura umumarayika. Nivyo kabisa. Satani yihindura nk'umumarayika ego w'umuco uko nukuri naco gituma uzosanga abapastori benshi bigira amashetani mu kubesha abantu bakoresheje ngo bako barerekwa mugaca muja mu mwuka ngo muri mu mpwemu kumbe ni shetani ariko arabakoresha yinjiwemo na shetani agaca hino n'umareka w'umuco. Ariko abakirisu none ko Yuda yagendanye na Yesu ugiye gusoma muri Luka 2:2 murongo wa 2 muri Luka ko shetani yinjiye muri Yuda agatanga Yesu abakirisu mu karonga gakiza. We numva ko yihinduye abakirisu mu karonga gakiza ni mwakijwe kubera shetani na Yuda. Burya igiye muvuga ibintu ugasanga muri mukuri ibi ndavyemera nanje ariko ibintu vyotuma umuntu ngo atayibusiramu kuko urumva ko naho nyina azozimira bamubeshe binjiyemo na daimoni canke shetani bakamuhenda ngo beretswe ngo barimo mpwemu yera. Hasha acaragenda avuga ati ingingo ya 15 ngo kuvuka kwa Yesu ngo kwabaye igitangaza. Ngo kubera ngo yavutse kwa Mariya ngo atagira umugabo. Imana yaremye abantu bande mu buryo butandukanye. Yaremye Adamu mu bumba mu vyondo imyaka 40 amusinziriza ahantu amushiramwe impwemu nyuma y'imyaka myinshi. Abamarayika bamubara bagoma batangarikire Imana yaremye. Niki cabaye igitangaza kuremwa kwa Adamu. Urazi ikindi gitangaza gikomeye. Urazi Eva kuva mu rubavu rw'umugabo ari umugore w'inkumi ageze kurongorwa. Nico ni gitangaro. Urazi igitangaro cajewe kubaho mvuye kuri mama na papa bavuye muri bya bintu z'inyenyene bisuzuguritse by'amazi bihura hagati y'umugabo n'umukenyezi akavamwe umwana. Urazi bijyana n'igitangaro gikomeye. None Imana yashoboye ivyo vyose yari kunanirwa no gukura Yesu muri Mariya ari umugabo ari umusore w'umwana. Ego nico gituma Imana yavuze ati Imana iravuga bikaba yarageze biraguma ikoresha ijambo ryayo ati Mariya avyara Yesu atabonanye n'umugabo. Ivyo abayisilamu turavyemerejana kwijana kandi uko niko kuri kubadukurikiranye bose. Nagenda babwira ati tumuze baranye mugira subscribe mufite no kantu gatukura kuri Dawa TV Burundi mwironkera makuru. Abapastori barabahenda cyane barabazimiza kandi igihe tugezemo ni kibi cyane. Nico gituma umuntu uzovuta abaye musilamu uzobugowe nkuko na Bibiliya ibivuga mu Bikorino 15:18
ngo kandi asanga bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo barayogeye wera uva mu bisilamu kaja kuyogera urugendo rwiza kandi ngo asanga mu rwo bw'gonya twizigiye Kristo turusha abandi bantu bose kuba abagowe urumva ni wahitamo kugorwa aho kuguma mu idini ya Allah idini y'uhoraho idini ntwa n'abahanuzi ntuzumbaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana abane namwe. TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.